kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro twahikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Ibice 45 kwijana by'abapfa kubera igituntu ngo biramaze kugabanuka mu Burundi. Ibi ni bimwe mu byavuye mu cigwa cakozwe kubijanye n'ingene igituntu cifashe mu gihugu tukaba twabibateguriye muri aya makuru. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu harizeza ko ibitabo vy'inzira bigize imisi bitaboneka bigiye kuboneka kubwa Martin Iteretse udutabo dushika 50 nitwo turiko turaza mu Burundi. Mukanya tuja mu idonido ryano makuru kazi. Tuwaikaze mwidonido ryano makuru. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu harizeza ko ibitabo vy'inzira bigize imisi bitaboneka bigiye kuboneka. Ibi Martin Iteretse yabishikirije mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane. Kubwiwe havuga ko ibitabo vy'inzira biriko biraza bishika 50. Ikibazo cyo mu passport ni kibazo kituragishinga. Ku munsi wa gatanu w'indwi biheze niho bari bambwiye yuko bazipakira nizeye ko muri yindwi zishika. Ku wa gatanu byo bambwiye ko bazipakira nejo ni natumye umuntu kuri airport ko haro karugo yari yaje kundabira ko zashitse muri iyo karugo ntizajemo ariko ndizeye yuko no guteba yindwi ihera zashitse kugira itora umurongo. Ni kibazo kituragishinga cyane kugira dutunganiza bene gihugu. Ni vyiza ko umuntu wese mwene gihugu w'umurundi akeneye passport ayironke kandi kugihe. Nivyo turiko turakora mugabo no gukosora kandi twaragize komande y'izindi zitari nke kuko izo zigoma zizishika hafi 50 mugabo twaragize komande y'izindi 200 kugira tubitunganye neza. Tuzora n'ibindi bishoboka kugira tubitunganye kugira ikibazo c'amapassport gihere kuko havugamwe n'ibiturire ngivyo byose biza kubera iki kubera atamarivre ari yo kuzikora ariko kigomba gitora umuti vuba muzoro nk'imisho. Turabandanya nano makuru hugwaruka rwahungutse rusaba ko inyigisho zo gutuma gwibeshaho zo kwiragizwa mu makomine yose agize igihugu rukanasaba ko goronswa imitahe yo gutuma rurangura imigambi y'iterambere. Ibi babishikirije mu ruganda rwo kuri uyu wa kane rusozegwa ko kwigisha ugwaruka rwahungutse ingene ngo kwibeshaho rwari rwatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gateka kazi na muntu. Gerard Nibigira yarabikurikiranye. Muri urwo ruganda ku ntari mwimwe hari hatumiwe umwe mu gwaruka rwahungutse aserukira abandi. Ubwo gwaruka rugashimishwa n'inyigisho zo kwibeshaho rwari rumazemwe iminsi 2 Gitega rugasaba ko inyigisho nk'izo zo kwiragizwa mu makomine yose agize igihugu. Ico dusaba nuko izi nyigisho zo kwiragizwa mu makomine yose agize igihugu cacu kubera amakomine yose arafisemwo ugwaruka rwahungutse. Twosaba leta twosaba amashirahamwe asanzwe afata abahungutse yuko bogira ibishoboka kugira izi nyigisho benshi bashoboka mu gwaruka bashoboye kuzironswa. Sixte Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu wigenga CNIDH ujejwe gateka kazi na muntu ari nawo wateguye urwo ruganda akavuga ko bazoraba ko vyoshoboka. Kuri ico kibazo hari ico bita indinganizo yo ku myaka 5 umugwi CNIDH utegerezwa gukurikiza. Tuzoraba ko ico kibazo kirimwo ariko nibaza ko atakirimwo. Byumvikana ko bigoye kubera imfashanyo turiko turarondera ubu zitegerezwa kujana n'indinganizo y'imyaka 5 hamwe n'indinganizo y'umwaka umwe. Ariko kandi kubera ico ciyumviro cashikirijwe tukaba turi kumwe n'abadufasha namwe nyene murimwo tuzorabira hamwe ingene ico ciyumviro coshigwa mu ngiro. Ariko naho ubwo gwaruka mu byo gwigishijwe harimwo kwitunganiriza imigambi y'iterambere. Ubwo gwaruka ruvuga ko rudafise uburyo bwo gushira mu ngiro imigambi y'iterambere rugasaba gufashwa. Kuvuga ngo nta mitahe ugwaruka rwahungutse rufise nabo gufasha nabo gufata mu mugongo. Intambwe ya mbere niyo kwiga
two kwitunganiriza imigambi kandi nizera yuko hazobaho ikurikiranwa kugire aba barose bino vyigwa bashobore kuronswa n'imitahe yo kugira bashobore kwitunganiriza imigambi. Urumva ntawo guisuka nta kwerekaho kurima. Nivyo turakeneye gukorana na payeje, ariko kandi murazi yuko payeje mu kubwire mukorane hari ivyo ubanza kuba uzi. Uno munsi rero twabimenye byari byo mu turyo twiyize, nibaza ko ikizokurikira ari kurondera payeje, kurondera ayandi mashirahamwe ashaka kudufata mu mugongo. Muri rusangi urwaruka rwahungutse gwitavye urwo ruganda rumenyesha ko ivyo gwize bizorugirira akamaro kanini cyane. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu. Ibice 45 kwijana by'abapfa kubera igituntu ngo biramaze kugabanuka mu Burundi. Ibi ni byashikirijwe na muganga Denise Nkezimana harongoye igisata cyo kugwanya igituntu mu shirame mpuzamakungu gita amagara y'abantu mu ruganda rwo gushikiriza ibyavuye mu cigwa kubijanye n'ingene igituntu cifashe mu gihugu. Naho biruko urugero rwo gupima iyo ndwara ruracyari ruto ku bice 48 kwijana. Tumukurikire. Rero muri ico cigwa twabonye ibiharuro bihibaye ko igihugu c'u Burundi kigeze ku rugero rwiza cane na cane kuvyerekeye ivyo gukurikirana abagwayi bamaze gutoga indwara y'igituntu aho iyo turavye ibiharuro byo muri 2021 dusanga abagwayi bose bashizewe ku miti barakize ku rugero rushika 95 kwijana. Urugero mbere novuga ko ari nk'ugwa mbere muri Afrika yose, aho urugero igihugu c'u Burundi cyamaze kurenza ihangiro ishyirahamwe mpuzamakungu OMS ritanga ibice 90 kwijana. Ikindi naco twashoboye kubona kandi naco nyene gihimbaye nuko Burundi buri ku murongo mwiza mu vyerekeye ibyo kugabanura abantu bapfa bahitanywe n'indwara y'igituntu. Mwabonye mu vyigwa batanze Burundi buramaze kugabanura ibice 45 kwijana gushika 2020, aho ishiramwe mpuzamakungu OMS ryari ryatanze ihangiro ryo gushika ku bice 35 kwijana. Ariko rero ngiriye ko sinovuga ngo vyose ni vyiza. Mwabikurikiranye mu cigwa, mwabibonye mu cigwa, sinovuga ngo byose ni vyiza. Mwabonye ko mu vyerekeye ivyo gusuzuma, ivyo gutora abantu bagendana indwara y'igituntu tukiri nyuma gatoya, aho dufise ibice 48 kwijana, no kuvuga abantu barenga ibihumbi 6 ku mwaka tutarashobora gutora indwara y'igituntu. Mwabonye ko turi ku biharuro bike cyane kuvyerekeye ivyo gutora igituntu mu bana. OMS ishyirahamwe mpuzamakungu ridushira ku ihangiro rya 15 kwijana, ariko twe turacari kuri 4 kwijana. Mwabonye kuvyerekeye ibyo gusuzuma igituntu kimwe bita kitumba imiti turi kure cyane. OMS itubwira ko n'imiburi tworonka abantu bashika 240, mugabo turacaronka abantu 46 50 ku mwaka. Rero aho hose n'ahantu igihugu gikwiye gushiramo ingufu zikomeye. Kuri ivyo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ngo bugiye gukora kugira buduze igitigiri cy'abapima igituntu. Muganga Joseline Sanzerugeze arongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya igituntu ahamagarira abantu bose babanye n'abagwaye igituntu kwihutira kwipimisha. Nawe nyene tumukurikire. Ibikuru tugiye gukora mu byavuye muri ico cigwa tuzobikoresha mu gutegura umugambi w'igihugu jeje kugwanya igituntu twita plan stratégique uva mu 2023 umwaka turimwo gushika mu 2027 kugira ngo tugire umugambi ujanye n'umugambi w'igihugu ujejwe iterambere. Hanyuma ibyavuye muri iki kigo nyene tuzoza tubikoreshe mu gutegura gusaba uburyo bwo gukoresha mu kurwanya iyo ndwara mu kigo mpuzamakungu kijejwe kurwanya indwara y'igituntu n'indwara ya sida n'indwara ya malaria bita Fonds Mondial. Bijya biharuro twabonye ni ibyavuye muri kino kigo bizotubera ifatiro kugira ngo dushireho
ukuntu twotegura imigambi yo gushikira ba bantu bashobora kuba bagendana igituntu bataragwara kugira tubarondere tubapime hakiri kare. Nagira nsubire nongere ko mvuge ko gupima indwara y'igituntu no kuyivura ku mwenegihugu ni ku buntu, kuko dusanzwe dufashanya n'abashirahamwe asanzwe afasha kurwanya, ashigikira leta y'u Burundi mu kugura imiti no mu kugura ibikoresho bikenewe mu gupima. Ishirahamwe mpuzamakungu OMS ryemeje ko rizobandanya rifata mu mugongo u Burundi mu bijanye no kurwanya indwara y'igituntu, n'abandi mashirahamwe twari asanzwe yitanga twatera kamo ko babandanya bashigikira umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya igituntu, cane cane mu migambi yanditse atanga ihangiro riri ku gihe, nk'uwo mugambi tugiye kwandika wo kurwanya igituntu gushika mu 2020. No kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru tubateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyatega abiri, abandi shimiye ni bagenzi bacu badufashije kuyatorokanya, eka mbere no kuyatosora. Ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.